radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Naho mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura i Kisoro. Naho wa radio yacu voa.com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose. Kuri Facebook, X, Instagram na YouTube ni radio yacu VOA. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri iki gitondo. Ingingo z'ingenzi mu Rwanda: indwara ya virusi ya Marburg imaze guhitana abantu 6. Hagati aho ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu yategetse abakozi bayo bose gukorera mu rugo kubera iyi virusi, nubwo Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ibwira abaturage ko nta gikuba cyacitse mu gihugu. Akazi abantu bose bajyagamo kose karakomeza. Icyo dusaba ni uko umuntu ufite bya bimenyetso, umuriro ukabije, kugira umutwe ukabije cyane, kubabara mu ngingo no mu mikaya, ugacika intege cyane, no kuba wacibwamo, kuba waruka cyangwa se wahitwa, utarabigira ntabwo aba yanduza abandi. Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, Muganga Nsanzimana Sabin. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yagabye ibitero 2 muri Syria bigahitana abarwanyi ba Leta ya Kiyisilamu barenga 60 muri uku kwezi kwa 9. Igisasu cyo mu bwoko bwa bombe cyaturikiye i Mogadishu mu murwa mukuru wa Somalia cyahitanye abantu 6, abandi 10 barakomereka. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki cyumweru cyatangaje ko cyagabye ibitero muri Syria ku ngabo za Leta ya Kiyisilamu zifitanye isano n'umutwe wa Al-Qaeda. Ibyo bitero byahitanye abarwanyi 37 nk'uko byemezwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika. Amerika iravuga ko ibyo bitero byagabwe mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Syria ku wa 2, bigamije umuyobozi w'umutwe wa Huras el-Din ufite imikoranire na Al-Qaeda n'abandi 8 Amerika ishinja kuyobora ibikorwa by'intambara muri uyu mutwe. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika kandi bwatangaje ko bwagabye ikindi gitero gikomeye tariki 16 z'uku kwezi ku kigo cyitorezwamo n'abarwanyi ba Leta ya Kiyisilamu ahantu hihishe muri Syria rwagati. Iki gitero cyahitanye abantu 28 harimo abayobozi 4 bo muri Syria. Itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Amerika rishyira ahagaragara ibyo bitero byombi ryemeza ko byashegeshe ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa Leta ya Kiyisilamu ISIS. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ingabo 900 muri Syria hamwe n'abandi barwanyi batazwi umubare bagerageza gukumira umutwe wa Leta ya Kiyisilamu wa IS ngo utongera kuzanzamuka. Uyu mutwe washegeshe Iraq na Syria mu mwaka 2014 wigarurira ibice binini byaho. Washington, ijwi ry'Amerika. Igisasu cyo mu bwoko bwa bombe cyaturikiye i Mogadishu mu murwa mukuru wa Somalia gihitana abantu 6, abandi 10 barakomereka mu karere ka Shabelle nk'uko byemezwa n'inzego za polisi n'ababibonye. Icyo gisasu cyari cyatezwe mu modoka iparitse ku muhanda hafi y'inzu iberamo imikino iri mu kilometero kimwe uvuye ku biro by'umukuru w'igihugu. Abagiteze ntibahise bamenyekana, nubwo umutwe wa Al-Shabaab w'intagondwa za Kiyisilamu ukunze kuba inyuma y'ibisasu nk'ibi cyangwa ibitero bigabwa n'abitwaje intwaro haba mu murwa mukuru wa Mogadishu cyangwa n'ahandi mu ihembe rya Afurika. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ntiyakiriye telefoni y'umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters wari ugamije kumubaza icyo abivugaho. Ahandi mu isoko ry'aborozi mu mujyi wa Johar, nanone mu karere ka Shabelle rwagati, igisasu cya bombe cyaturikanye umuntu umwe gikomeretsa abandi 3 nk'uko Bashir Hassan uyobora polisi muri ako gace yabitangarije abanyamakuru. Al-Shabaab imaze imyaka ishaka guhirika ubutegetsi buriho muri Somalia ngo ishyireho ubwayo bushingiye ku mahame n'amategeko ya Kiyisilamu. Amatsinda y'abakora ubutabazi basubukuye ibikorwa byo gushakisha abimukira 48 baburiwe irengero mu mpera z'iki cyumweru, ubwo ubwato barimo bwarohamaga buvuye mu birwa bya Canore muri Espagne buhitana abantu 9.
abakora ubutabazi biriwe bashakisha ahegereye ikirwa cya El Hierro kiri mu nyanja ya Atlantika, ariko kugeza ubu icyizere cyo kugira abo bashobora kurohora kiragenda kiyoyoka. Ukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri eshatu radiyo yacu voa.com, mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA radiyo yacu. Mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Mu Rwanda virusi ya Marburg yatangajwe ko yageze muri icyo gihugu mu mpera z'icyumweru gishize, imaze guhitana abantu 6, abandi 20 baracyayirwaye, mu gihe 300 bahuye n'abayanduye. Minisiteri y'Ubuzima ku munsi w'ejo yabitangaje mu kiganiro kigenewe abanyamakuru. Hagati aho ambasade ya Amerika muri icyo gihugu yo yategetse abakozi bayo gukorera mu rugo mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara. Assumpta Kaboyi. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru ku mugoroba kuri iki cyumweru, Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabin yavuze ko icyorezo cya Marburg kimaze guhitana abagera kuri 6, mu gihe abagera kuri 20 aribo bamaze gusanganywa iyi ndwara, naho abagera kuri 300 nibo bamaze kumenyekana ko bahuye n'abarwaye iki cyorezo. Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko ari ubwa mbere iyi virusi igeze mu Rwanda, ariko ikaba isanzwe izwi kuko yagiye iboneka mu bihugu bitandukanye. Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabin yabajijwe niba ibikorwa bitandukanye byo mu gihugu cyangwa ingendo zihakorerwa bizahagarikwa nk'uko byagenze mu cyorezo cya COVID-19. Akazi abantu bose bajyagamo kose karakomeza. Icyo dusaba ni uko umuntu ufite bya bimenyetso, umuriro ukabije, kugira umutwe ukabije cyane, kubabara mu ngingo no mu mikaya, ugacika intege cyane, no kuba wacibwamo, kuba waruka cyangwa se wahitwa. Utarabigira ntabwo aba yanduza abandi. Turakubwira ngo niba ufite ibyo bimenyetso wibikomezanya, ujya muri ya mirimo, ahubwo ni wowe dukeneye yuko waduhamagara cyangwa se ku ivuriro rikwegereye kugira ngo banaguhe na cya gipimo. Iyo bubonetse dushaka abo mwaho, nibwo buryo rero iyi ndwara ishakishwamo. Rero abantu bagomba gukuka umutima ko ahenshi kiri turasa nk'abatangiye kuhabona imizi yacyo yose. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko iki cyorezo cyabonetse bwa mbere ku mavuriro anyuranye cyane cyane akomeye mu gihugu, ivuriro ryitiriwe Umwami Faisal, CHUK n'ivuriro rya Kanombe. Minisitiri w'Ubuzima yumvikanishije ko abantu 6 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo, abenshi ari abaganga, cyane cyane abakora mu havurirwa indembe. Kugeza ubu iki cyorezo kije gisanga ikindi cy'ubushita bw'inkende nacyo kitarashira. Leta y'u Rwanda ikagaragaza ko ibi byorezo byombi ikomeje guhangana nabyo. Ikirango cya mbere cy'uko dufite ibyorezo bibiri nibyo turi guhangana n'icyorezo cya Mpox. Ubu hajemo ikindi, ariko amatsinda bari guhangana nabyo twakoze ku buryo hatagira ikibangamira ikindi, ariko biranumvikana ko ahari gushyirwa imbaraga cyane ari kuri iki ngiki. Ariko Mpox nayo ntabwo tuyibagirwa, birongera imbaraga, biradusaba yuko dukoresha ubushobozi dufite, ariko kugeza ubu nta kibazo. Ababikora barahari kandi bari kubikora uko bikwiriye. Ku bijyanye n'ahatangiye gufatwa ingamba zirimo kwambara agapfukamunwa, Dr Nsanzimana yemeje ko ntaho bihuriye no kwirinda iki cyorezo, kuko iki cyorezo kitandurira mu mwuka. Uburyo bwo kwirinda akaba ari ugukaza ingamba z'isuku no kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'iby'iyi ndwara. Nubwo Leta y'u Rwanda ikomeje gusaba Abanyarwanda gukomeza imirimo yabo kugeza ku yandi mabwiriza, Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yasabye abakozi bayo gukora bifashishije ikoranabuhanga aho kujya mu biro kubera icyorezo cya Marburg cyagaragaye mu Rwanda. Itangazo ryashyizweho ahagaragara na Ambasade ya Amerika mu Rwanda risaba abayikorera bose gukorera akazi kabo bifashishije iyakure guhera kuwa mbere tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 kuzageza tariki ya 4 z'ukwezi gutaha kwa 10. Itangazo ry'iyi ambasade rikomeza rivuga ko serivisi zatangwaga bisabye ko umuntu ajya kuri ambasade zibaye zihagaritswe. Leta y'u Rwanda ivuga ko ifite ibikoresho bihagije yifashisha mu gupima
iyi ndwara ndetse n'uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu Rwanda OMS yavuze ko OMS yiteguye kohereza mu Rwanda ibikoresho byo gupima ndetse n'inzobere zizafasha abaganga b'Abanyarwanda mu guhangana n'iki cyorezo kugeza ubu kidafite umuti ndetse n'urukingo. Abanduye iki cyorezo kugeza uyu munsi leta y'u Rwanda niyo yishingira ubuvuzi bw'iyi ndwara. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Muri Isanga. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tubararikire ikiganiro Muri Isanga uyu munsi saa 10, aho tuza kuba tuganira ku ngingo irebana na bamwe mu borozi basabwe n'umujyi wa Kigali kuba bimuye ibikorwa byabo by'ubworozi bakoreraga mu mujyi wa Kigali nyine. Ikiganiro ni saa 10 z'i Kigali n'i Bujumbura. Turaza kuba turi kumwe n'umwe mu bayobozi b'umujyi wa Kigali kugira ngo badufashe gusobanukirwa n'uyu mwanzuro. Abashaka kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo murararitswe kuri iyo saha, haba ku rubuga rwacu wa radio yacu voa.com aho mukurikira iki kiganiro, cyangwa ku mbuga zacu za Facebook, Instagram, YouTube na X aho mushobora kutugezaho ibitekerezo byanyu. Mu masaha ari imbere turabashyiriraho umurongo mushyiraho za telefoni zanyu. Ikaze mwese. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Noneho tujye mu Burundi, aho raporo iherutse gushyirwa ahagaragara na komisiyo ishinzwe ubukungu mu nteko yerekanye ko imishahara y'abakozi mu Burundi itunganywa n'abanyamahanga bari hanze y'igihugu. Abadepite barasaba minisiteri y'abakozi ba leta gushakira icyo kibazo umuti ku buryo bwihuse. Thierry Ndayishimiye arakomeza. Eske turabuze abahinga b'abainformatise b'inzobere bashobora kudufasha, noneho igihugu igize kirahombera. Uravye imyaka kimaze cikukiye ntico bandanya gihereza ivyerekeye ingene amahera ya leta atunganywa tukabihereza abanyamahanga. Abo ni bamwe mu bagize inama nshingamateka y'u Burundi, aho bari bamaze gushikirizwa icegeranyo cakozwe n'abashingamateka bagize umugwi w'amaho ujejwe iby'ubutunzi ku bijanye n'uko ibikorwa byo guhemba abakozi ba leta n'ibindi bikorwa mu bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi bitunganywa hagushika bishikiriye abo bitunganirizwa ari bo bakozi. Nk'uko biboneka muri ico cegeranyo, nuko kuva mu mwaka wa 2010 gushika uyu munsi, nukuvuga imyaka 14 iraheze, ibikorwa byo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi bikorwa n'abanyamahanga bakanabihemberwa amafaranga menshi cyane nk'uko byashikirijwe n'abo bashinga amateka. Impungenge rero zabaye nyinshi mu bagize inama nshinga amateka, aho bavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe cyane kuko abanyamahanga batari bakwiye kumenya uko abakozi ba leta mu Burundi bahembwa, ndetse akaba ari nabo babitunganya. Ubwo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubwo bushikiranganje yari yahamagawe kuri uyu wa mbere mu nama nshingamateka ngo yishure kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bihanze abakozi b'ubwo bushikiranganje. Abagize inama nshingamateka bamubajije ikibura ngo Burundi bwitunganyiriza ibijanye no guhemba abakozi bidaciye ahandi. Turabona yuko hari abahinga babikoresha bari mu gihugu ca Tunisia, mu gihugu c'u Burundi uko tuzi kingana. Twe turabuze abahinga b'abainformatise b'inzobere bashobora kudufasha. Abo bashinga amateka banavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe ku bijanye n'ingene guhemba abakozi bitunganywa bigakorwa n'abanyamahanga. Jewe ndavyita ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe indi myaka myinshi, kuko ndabona yuko ari ibintu bihera nko muri myaka 2010. Ibi jewe mbere nkabibonamwo ko umengo hariho abakozi bamwe bo muri ibi bisata baba babifisemwo inyungu. Ikindi bavuga nuko batizeye neza iyo programu ikoreshwa mu guhemba abakozi bagendeye ku biharuro babona muri ico cegeranyo. Basaba ko byokurikiranwa vuba kuko harimwo ubusuma ku gihugu. Ibiharuro twabonye muri iyi raporo birateye ubwoba. Insiguro batanze ngaha muri raporo irateye ubwoba ko bokubwira yuko uwo mukozi biyumviriye yuko yatanguye akazi mu mwaka wa 2003. Iyo logiciel mwumva mwoyiha ikizere kimeze gute? Idashobora kumenya yuko atamukozi ashobora gukora imyaka 1820. Kuri ico kibazo icegera ca mbere c'urongoye inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana nawe avuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe. Yaciye asaba umushikiranganje ajejwe abakozi gusigura ikiriko kirakogwa kugira ngo imishahara y'abakozi nisubire gutunganywa n'abanyamahanga. Ca logiciel haruri imishahara irenda
kuja guharurirwa mu kindi gihugu hari ugutakaza ubwigenge. Iki rero mukidusigurire neza, mbere munatubwire n'ivyo muriko murakora kugira ubwo bwigenge bw'igihugu vy'ukuri bugaruke ngaha mu gihugu. Kuri ico kibazo umushikiranganji Veniste Muyabaga atwara ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi yemeye ko habaye amakosa akomeye, akaba yasiguye ko hari biriko birakogwa kugira ngo gutegura imishahara y'abakozi bive mu minwe y'abanyamahanga ku neza y'igihugu. Turiko turagerageza kugira by'ukuri abarundi, kandi nkuko babibajije ati nta ba informatisi Burundi bufise, turabafise kandi baciye ubwenge. Ubwo iyo mishahara igakurikiranwa kuva tugitanguye kuyikora gushika ishikire beneyo ata muntu n'umwe wo hanze acishije mu kuboko. Turafise proje yitwa Pafen iriko iradufasha. Umushikiranganji Veniste Muyabaga avuga kandi ko mu masezerano yari yakozwe mu gushira mu minwe y'abanyamahanga ico gikorwa co gutunganya imishahara harimo kwigisha ubuhinga buzwi nka informatique mu rurimi rw'igifaransa abarundi kugira ngo bazoce babyikorera mu yindi myaka, ariko bikaba bitakozwe. Ivyerekeye iyo logiciel mu makontra yakozwe aba Tunisien, aba informaticiens muri Tunisie, ariko muri iyo soko nyene hari hatekanijwe yuko haca haba kwigisha abahinga b'abarundi. Harabaye ico no kwita amakosa, ubwo bumenyi ntibwabaye bugitangwa. Icegera ca mbere c'urongoye inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana yaciye asaba ashimitse uwo mushikiranganji gukurikiranira hafi itangwa ry'iryo soko ko hatoba harabayemwo inyungu za bamwe, bityo abazofatwa babihanigwe kuko habayeho gushira igihugu mu kaga. Yasabye kandi ko ubwo bwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe bwogarukanwa mu gihe ca vuba. Iruhande y'ico kibazo co gutunganya ibijanye n'imishahara y'abakozi ba leta, abashingamateka bagarutse kandi cane no ku bibazo bijanye no gutunganya abakozi ba leta bidakogwa neza, ibibazo by'imishahara itangana, aho usanga abafise amadiploma ari hasi bahembwa amafaranga menshi kurusha abafise izo hejuru, abahembwa badakora, abahembwa imishahara ibiri, ni ukuvuga abahembwa kabiri mu kwezi kumwe bahembwa na leta imwe, n'ibindi bitandukanye birimo kudakora neza muri ubwo bushikiranganji bujejwe abakozi. Inama nshingamateka ikaba yasabye ubwo bushikiranganji gutorera inyishu ibibazo bihanze abanywanyi babwo canke bahindura abakozi bose babukoramwo kuko hari byinshi bidatunganye. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika. No mu Kirundi tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino, duhera mu Burundi aho nyuma yo gutsinda imikino 4 kuri 3 ya Dinamo mu mikino ya kamarampaka, ikipe y'Urunani yabonye uburenganzira bwo kuzahagararira Burundi mu mikino yo kuzashakisha amakipe azitabira irushanwa rya Basketball Africa League mu mwaka utaha. Desire Hatungimana nibyo atubwira. Vyasavye inkino indwi kugira haboneke umuguzi useruka Burundi mu nkino z'amajonjora yo kurondera ibihugu bizitabira amahiganwa ya BAL. Kuno w'Imana niho vyadadanuka, Urunani rukatishije itike igana muri ayo majonjora ku ntsinzi 4 kuri 3 za Dinamo. Izo nkino zitabiriwe n'abantu isinzi gushika kugwa nyuma, naho amafaranga yo kwinjira benshi babona ko ari menshi kuko ari tekezagura 100,000. Umwe mu bamenyereza b'u Burundi Arsene Furanzima yamenyesheje Ijwi ry'Amerika ko ari cigwa izo nkino za kamarampaka zabasigiye. Na mbere ciza novuga ngo izi playoffs zidusigiye nuko zongeye gusubira gukabura urukundo abantu bafitiye umukino wa basketball, ko mu misi heze waraciye mu bihe bitoroshe, aho basketball yo ndundi yaciye mu bihe byari bigoye, ariko rero ubu turabona yuko byasubiye kubyuka, abantu barayikunze kandi barayihurumbiye, twarabibonye bigaragara. Kugira imigwi izitabira amahiganwa ya Afrika yiteguye bihagije, Furanzima arafise ivyo abona bikwiye guhinduka vuba na bwangu. Cambere na mbere nuko umurwi w'Urunani wabaye champion wo kwihutira bo bazogumana baba étranger kugira ngo abasigaye bakora imyimenyerezo inyaruka kandi yihuse mu buryo bw'uko botegura n'amamatch mikomesh kugira ngo Barundi bataronka umwanya wo gukina basubire mu nkino, basubire ahantu ho gukina. Urundi ruhara nago n'urwa federation rwo kuzana abantu ahantu hoko mu misi iri imbere, mu myaka iri imbere boza baralimita igitigiri c'abanyamahanga baja mu ma effectif kugira ngo bagerageze uburyo bwose bw'uko twokwama turiko turabona abarundi batari bake bariko barakina. Na Crystal Gatabazi nawe nyene umumenyereza wa basketball mu Burundi amenyesha ko kugira umuguzi userukira Burundi ugere kure ari uko abarongoye imigwi boshira uruhande ibatandukanya vyose. Sabe yuko aya marivalite ari kumwe na Dinamo boja hamwe kugira ngo dushike kure, kugira ngo teze imbere igihugu, kuko hariho bagibere mwana nako yakinye neza n'abandi bakabatuma ko eka
bakoranye n'abandi nka barandiri n'abandi bamaze gukinana muri equipe nationale nibaza ko byofasha cyane. Nico nibaza ko twoshira imbere igihugu kugira ngo dushike kure, ntidushire imbere ibibazo hagati mu ma equipe usanga bihari. Eric Nkurunziza akurikira basketball haraheze igihe kirekire, nawe nyene arashima ukuntu abakunzi ba basketball bitabira ku kibuga ari benshi kandi bakaraba inkino zibereye ijisho, ariko afise impungenge zijanye n'umutekano ku bibuga. N'umutekano w'abantu benshi babayeshi mu kibuga urabona ko bitashoboka, bwabonye ko n'umusaruro abari baduze ku mayetaje, bigasaba rero yuko hoshirwaho ingingo zituma Uburundi buronka ikibuga gikomeye mpuzamakungu. Ivyo navyo nuko vyogerageza bikava mu maboko, umukino wa basketball ukava mu maboko y'abantu bamwe bamwe, ukaba umugambi w'igihugu. Ikindi naco nuko bogerageza igihe ivyo bitaraboneka bagakinga gose, kubera ku bibuga urabona nk'ubu hariho ibiza vyinshi nk'ikizo ca monkeypox, urabona yuko hariho abantu benshi begeranye kwandura ingwara, ari ibintu bisanzwe. Mu mwaka uheze Uburundi bwari bwaserukiye na Dinamo mu nkino za BAL, ariko uwo mugwi ntiwashoje amahiganwa. Wararongoye ishyirahamwe rya basketball ico gihe Jean Paul Manirakiza yandikiye urongoye Dinamo Jodasin Rukundo amumenyesha ko batohirahira ngo babandanye amahiganwa bambaye imyambaro yanitseko Visit Rwanda. Dinamo yarubahirije ayo mabwirizwa, biviramwo kwirukanwa muri ayo mahiganwa, ivyatumye Burundi buhanwa. Muri kino gihe ivyo bihano vyarahagaze, kiretse ihadabu y'ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amaswise ataraheza kwishurwa. Bamwe mu barongoye basketball twavuganye baremeza ko ivyo Dinamo yazize bitazosubira. Amenyesha ko ari vyafundikiwe mu nama yahuje abarongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi, abarongoye imigwi. Anibal Manav arongoye basketball muri Afrika bari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye igenekezo rya 4 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024. Desire Atungimana, Kigali. Amezi ane ikipe ya APR Basketball Club yitwaye nabi ikananirwa kubona itike yo gukina icyiciro cya kamarampaka mu irushanwa rya Basketball Africa League, yabonye amahirwe yo kugerageza kwisubiraho. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda imaze kwegukana igikombe cya shampiyona y'umukino wa basketball mu cyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo. Yabigezeho nyuma yo gutsinda imikino 4-2 ya mukeba wayo Patriot Basketball Club bari bahanganye muri playoff. Bamwe mu bakurikiranira hafi umukino wa basketball batangiye kwibaza niba APR Basketball Club izashobora kurusyaho mu irushanwa rya BAL riri mu minsi iri imbere, cyane cyane ko yari yakoze agashya mu irushanwa riheruka kuko yabuze itike yo guseruka muri BK Arena i Remera ubwo amakipe 8 bihangange hataniraga igikombe ku nshuro ya 4. Icyo gihe Jean-Jacques Wilson shozwa byose n'umukiza na bagenzi be barangije ku mwanya wa 4 ano wa nyuma mu irushanwa ry'itsinda rya Sahara ryabereye i Dakar muri Senegal mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Muri iri tsinda ikipe ya Rivers Hoopers yo muri Nigeria niyo yaje ku isonga, ikurikirwa na AS Douane yo muri Senegal. Ku mwanya wa gatatu haza US Monastir yo muri Tunisia. Umunyamabanga mukuru w'ikipe ya APR Basketball Club Eric Karisa Sarongo avuga ko mu irushanwa rya BAL rizaba rikinwa ku nshuro ya 5 bazakosora ibitaragenze neza. Uyu muyobozi asobanura ko bazakomeza kuganira n'umutoza mushya James May Junior uherutse kubahesha igikombe cya shampiyona, ku buryo aramutse abyemeye bazakomezanya urugendo rwa Basketball Africa League. Gukora neza kurushaho iby'ubushize tukikalifia for the finals. Biri muri ibyo ngibyo nyine kwimprovinga the team no kugira ngo tugere ku nshingano twihaye. Season za decision zagiye zifatwa kugira tubigereho. Turiko turaganira nawe iby'ubushize twamuzanye kugira tubanze turebe imikorere ye, turebe ko n'ibyo tumusabye yabitugezaho kandi yarabitugejejeho. Turi mu biganiro nawe, ntabwo ikiganiro kirarangira kugira ngo niwe tuzaba turi kumwe nawe, ariko turi mu biganiro nawe. Kuva irushanwa rya Basketball Africa League ryatangira mu mwaka wa 2021, ikipe ya Patriot Basketball Club niyo yagerageje guhagararira u Rwanda mu buryo bushimishije. Muri uwo mwaka Patriot Basketball Club yarangije ku mwanya wa 4 mu mikino ya nyuma yabereye muri BK Arena i Remera. Mu myaka 2 yakurikiyeho ikipe ya Reg Basketball Club yagerageje gushimaho, ariko buri gihe yaviragamo mu mukino wa 1/4 kirangiza, ari naho bamwe bavugaga ko iyi kipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda itagishimwa kabiri. Muri uyu mwaka APR Basketball Club yasubije ibintu rudubi kuko itashoboye nibura kurenga icyiciro cy'itsinda rya Sahara. Nyuma y'uko imikino ya kamarampaka ibereye mu Rwanda inshuro enye zikurikiranya, hateganyijwe impinduka mu irushanwa rya 5 rya Basketball Africa League. Imikino ya nyuma izabera muri Afrika y'Epfo. Itsinda rya Nil rizakinira muri Maroc, irya Sahara rizongera rikinire muri Senegal, naho imikino yo mu itsinda rya Karahari ikazabera mu Rwanda. Ikipe yegukanye igikombe cya mbere cya BAL ni Zamalek yo mu Misiri. US Monastir yo muri Tunisia niyo yatwaye igikombe cya kabiri
kabiri, icya gatatu kijya mu ikipe ya National Al Ahly yo mu Misiri. Igikombe giheruka cyakiniwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka cyatashye mu ikipe ya Petro de Rwanda yo muri Angola. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. inshuti muduteze amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, by'umwihariko ikiganiro muri Isanga uyu munsi saa 10 nk'uko twari twabibabwiye, aho tuza kuba tuganira ku ngingo irebana na bamwe mu borozi basabwe kuba bimuye ibikorwa byabo by'ubworozi bakoraga mu mujyi wa Kigali. Ni saa 10 si Kigali ni Bujumbura. Turaza kuba turi kumwe n'umwe mu bayobozi mu mujyi wa Kigali kugira ngo adufashe gusobanukirwa n'uyu mwanzuro. Abashaka rero kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo murararitswe. Mu masaha atarambiranye turaza gusohora umurongo wa Facebook aho mushobora kudushyiriraho telefoni zanyu tukaza kubahamagara mugatanga ibitekerezo cyangwa ibibazo. Njye rero turasubira icyo gihe kuri mikoro mwari kumwe